nukuri nagwenda umupfakazi naragize ibigeragezo iyo mvuga ati bandoze cyangwa nibiki comeback bwa migoye iyo bayari ntari narabatebeje anduka kwisa imwe nayo kwa nk'ibihumbi 5 ya umuga kuri episode nk'iya kabiri ya gatatu ni gukubita wabonye ko abantu bariko yakira gute muri rusangi commentaire nyinshi zivuga iki commentaire za mbere na mbere benshi kwari kwirutsa kubona bonga kwibona turaruhutse imana ishimwe ko tibonye murakoze kuyizana neze ko ndavuga ati tukurenga waratevye kiniki ariko ari ibintu byancanze arantu nabonye Fanny arapfuye ndacabona nzi ko Libera atanze deal mbona ariko Libera arakangutswe ugati none iyi film imeze nitugane ndavuga ati ariko byaribyo byose Libera ashaka yagize akantu kugira ngo urumva ariko ari we yishe Sabas kuko nta kuntu yo muhebera irebo ubwo nyere bagacaza umuntu abarasi baze nawe cha wibaza cyane kandi bayikunda gose kandi aboneka mu mafilme menshi ma collaboration y'amafilme menshi vuga amafilme meza menshi kubera ko urashobora kuboneka mu mafilme menshi mugabo ntagira ico bitanga ari umuntu kare nabonye bapostinze ngo niwe wa mbere ngo abise amafilme menshi mu Burundi hacagira ugira commentaire kwa zikidare ko tutavuze kana umuntu asanzwe nawe aro nk'abantu barungika linki umuntu yane inkuru mu mutwe ko turahigana yarungikiye linki abantu bagera kuri bangahe bacavuga ngo ngo Fanny Lavine rimwe ngo shaka ngumba barire frame ngo niwe ntora nukuri kw'Imana ngo nukuri umupfakazi sinoyicisha ku yindi ngo wewe ihangane namba batora babiri nta kibazo nawe ndagusha mugo wa mbere niwe oya gusubiza genda neza benisha Imana ikidutije amagara kandi ciwe niziye neza Imana niyo yampamagare muri ibi bintu ntabwo erega benisha hari abantu baba muri ibi bintu vya filme atari abakinyi ba filme bari bakwiye kuba abafana kandi bambabare nta muntu nta numwe mvuze. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, chain of progress for this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru cyangwa kibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana, hama dusura dukingurira bwa kunzi ba Step Media 257 wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana kwa maze kugira subscribe. Utaragira subscribe nawe gira subscribe ku bwinshi kugira ngo natujije muri rwa rutonde rwa TV online amaze gukora neza, amaze kuja novuga muri ya ntumbero nziza yo gutiza imbere na cyane entertainment yacu muri monde ya film, muri monde y'umuziki, muri monde ibintu byose byose na sport byose turashikayo. Hama ndakubwira yuko ndakunda cyane aho uri hose kuko support yawe nyereka mu kuba the first mu kugira comment no kugira like birashika ku muhati vraiment kandi kindi nacyo ndakubwira ati uko nyene mubandanya mubashigikira baje nyene duha ama interviews kandi muze ko mubashigikira kuko mwe budahari bo ntibotera imbere n'umunsi ndi kumwe nande ndi kumwe n'umuntu wanje nkunda cyane ndabwira ko ari umuntu nkunda gose kwanza ni benshi kareka gose ndamuvuye ko ndamukunda ko ari twimwe right now ndamukunda cyane n'umukozi ariko abikora neza cyane kandi akavyitwaramo neza cyane kandi ariko kuba n'uwa mbere mu bakinyi b'amareresi wibaza ko ari inde ni Fanny Lavine araza kutubwira uko yabigenjeje uko abandi bavyakiriye mbega vyagenze gute mbega hoho ko umupfakazi yirekuye abona barakora ko arakira gute mbega ko comments kutuzibona ku bwinshi mbega bibaza ko ari kubereka nivyo yari yagize kugira ngo babigere cyane turaza kubimenya reka tumwe umwanya Fanny turamutse hanyuma turaza kumenya kwanza ni misi aho yaragize imisari mama lao unafuragiye ukurufura baramarire tsayi niko ngira presentation Namarira yari yambaye iyo yituganitera we naye mbona ciye hari yareka ndago oya gumuyambaye Fanny ni step by step fuko utera intambwe ambara amarori s'il vous plaît ushaka abantu baze kwitontora ma interview ngo Fanny bituga avara mailete bitereye Fanny benisha birazaneza abari bizeneza cyane merci Meloni kandi bikuri kwima biragusa kuwa mbere uratwara umuntu wa mbere akavuga ati jya muri abaye wa mbere ariko nibimusaga we jamais ya mungu frère sabavuta yo kuba wa mbere bado Fanny bitere sava abakuri imisi ni samugana bashaka gukura amafi n'ukurukima ndakote bwaresha n'igifite uyu n'umuntu wa mbere acaguma yikanga ko arishima ko umuntu adakunda kwishima Fanny bitere ni sawa zamasiku ni bon meze neza ndashima Imana muhira turaho aba petit frère hari bameze fresh na petite sœur bose ni sawa kega kuri conviviality warakaba kare karengaye twarasike naho ntitwagera muri mu cya gatandatu
gushara hameze neza byose ndashima Imana. Yes, uravye muri kuno kwezi Fanny imisi yawe kigenda gute uriko urabibamo nkuko Imana ibigomba canke bimeze gute canke hari vyidumvyemwo utari wifuza ko vyo muri uku kwezi kwa gatanu muri uku kwezi kwa gatanu hariho vyinshi vyidumvyemwo ntashaka ariko kuri uyu munsi ndashima Imana ndashima Imana icambere kubera ko ideni nagishuye umupfakazi niba deni soro umupfakazi jewe soro ntibatubanze ngo soro tuzomurondera umupfakazi kubona yasohotse ndabishima Imana cyane. Ego ibindi navyo nibicamo nyene hariya na hariya mugabo ni bon. Guys, ni kibazo cambere je sharifuza kubaza narigitse kukibaza ariko ndishugwa ariko sinanyuzwe n'abafana nabonye ko batanyuzwe kuko cyaguma ari kibazo kimwe kigaruka ti Beni umufakazi kuri kidasohoka Beni kubera iki Fanny utamubwira basa dusore Beni uri proche ya Fanny kuri kutamubwira du umufakazi filme z'abarundi zirakundwa kandi barazikira neza bagira batugira vya bindi basora filme itangura kuryoha bace babihagarika mubwire Fanny asore umufakazi turakeneye kumenya mbega ni igiki cyari cyatumye Fanny yuko atiba gusora umufakazi ubwa mbere wanyishumbwira yuko ngo vyari bikorwa mbega ubona vyari bikigafa Beni Yishuye kandi kubarire n'abafana banje abatari babizi nukuri ntagwenda umupfakazi naragize ibigeragezo iyo mvuga ati bandoze cyangwa nibiki nukuri kuba nicyo gituma nubona ivyimva mutima ndashimiye Imana vraiment kubera nanje ubwanje haragize ahantu numva nyine binshishe bindengeye twagira ngo tugombe tuje gukora hakaduka ikibazo rapope zo nari bati ndamubwira ribeje nukuri kw'Imana iyi filme iyi Serie idasohotse lende mvuga uyu munsi nuko tuzoce tuyiheba ribati nawe aranga kumva umuntu nyene avuga guhebikira cyabwo bazi ko guheba ari yo nyishu ikiniki yabwo atoya vraiment je numva vyandambiye nanje hewe tusha turapanga tournage tugombe tuje muri tournage nyene bace baramutelefona ngo umutante we warapfuye ndabwo ati okay umupfakazi rahebwe rero ubu nta nibindi naragutelefonyisha ngira ngo uri ruguru urumva ariko vraiment Libert ni intwari nuko ndamushimira cyane niyitaye ivyo bindi yavuze ati tugende ku kazi ivyo by'urupfu turabigaruka ko hanyuma ayo niyo mahirwe gusa nagize kuko nakoranye n'umuntu w'intwari sino shetani yadufashe impande zose twagira tuje muri tunaje nkagwara cyangwa nkagwaza cyangwa nkagira iki ibibazo nyine bitava mu nzira urumva no ku kanyuma nyine shetani nawe nyine irita nk'umugabo Imana yavuga ati mutegeza gukora. Yes, turaza kugaruka mu nyuma mbega wibaza ko abantu bariko bayakira gute reka naco kibazo ndakibike kwanza ivyaguma byitamwo uca buwa mbere kamakawa iyo ni monja turaza kugaruka reka tugire ko kica kibazo. Yes Fanny ati rero urayisohoye uno munsi abantu barayakiriye mbega wibaza ko feedback imeze gute ndakubwira izi wanje mbega kuri wowe ku ruhande rwa kwaza ari gute yo ku ruhande rwanje ukembe urazi ko je umupfakazi ndayifana cyane ndi umufana wayo wa mbere abandi nabo nyine bayikunze bakaba barayikunda ugiye kuraba ubu imaze kwa amasaha make mugabo urano uko mu minota 57 yari maze kwiza igihumbi cy'ama views ama like yaregeze kumenga ku ma 350 yarenga byose no commentaire aho n'amajana 200 aho isa ntiyari bwakwiye urumva ivyo nivyo gushima ubona ko ari vyiza yuko babikunda kandi uzi neza yuko ari ibintu vye bimaze igihe itari kirapasa comeback bugira migoye iyo bayari ntari narabatebeje anduka kwisa imwe na ekonse nk'ibihumbi 5 ya muga kuri episode nk'iya kabiri ya gatatu ni kubita umukubito bado you vraiment ndachize rikiri gikoze weye sigikundiro peti yawe cy'abantu bambajije ati Beni umupfakazi vipi mwambie atupe bari bakurembeje nanje bari bandembeje eko na generali nirembeje irembeje wirira shaka envelope naravye ya envelope ndamitumati Ndio mitwa warayasa Mungu agufani sikuko karibu kwe aje ntwaze kuza oya Fanny nagize ikibazo sike ntiyabikubwiye nagize ingorane ariko ntaco nzoza gukuraba Ega ntibirapfa ntaburaje nzoza gukuraba no turacaronka n'izindi turi ku kazi turashari ku mufakazi ati rero wisunze uravye nk'ama commentaire wabanje kubona wabonye ko abantu bariko yakira gute muri rusangi commentaire nyinshi zivuga iki
commentaire za mbere na mbere benshi kwari kwirutsa kubona bonga kuyibona turaruhutse Imana ishimwe ko tubonye murakoze kuyizana neze ko ndavuga ati tukurenga waratevye kiniki ariko nabona commentaire za mbere arizo kwiruhutsa bashimira Imana hama commentaire za nyuma nyine umuntu yamaze kuraba wabona ati vraiment iyi Serie caducanze tarimwe imitego myinshi tutumva kandi no bitegezwa ko bamwone ico kikwerekanye neko bikaze reka rero tuje mu mufakazi rero je nayiravye ariko ari ibintu byancanze ari ahantu nabonye Fanny arapfuye ndacyabwo nari ko Libera atanze diri mbona ariko Libera arakangutswe ugati none iyi film imeze n'itugane ndavuga ati ariko byari byose Libera ashaka yagize akantu kugira ngo urumva ariko ariwe yishe Sabasi kuko nta kuntu yo muhebera irebo ubwo nyere bagacaza umuntu abarase nawe cha wibaza abo nyene abagende batoze barabi neza turacabandanya ku mufakazi nguyo Fanny bamutweye mu bitaro Fanny arafuye hafuye Sabasi bambarabishije inko kuri Sabasi mu nyuma kwa Fanny hanyuma tubona nuzanye arafuye Sabasi babarashe mwese ukuntu vyagenze ukuntu vyagenze ndabivuga ukuntu vyagenze mu rukundo harabaho kwiheberanira uwarashe yarashe Sabasi ariko Sabasi uwarashe yarashe jewe ariko Sabasi acaza kunyitambika imbere hacafa ariko ivyo navyo mwatweretse nzobibona kandi urambukishije amakosa yaranyitangiye bari barashe jewe na wacaza kunkingira daroze script mutarubwaronga mugabo ndi muri turafa sinomenyesha ibanga ryose ariko ntacyo ni film igeshe cyane je naryohewe ariko umuntu yankubitiye kari vere naryohewe ndayimubarira umubwire naryohewe naronde yamigera ndayibura ati none Libera ni hotel gumo bari bamuboshe nka Yesu ku musara urashaka kwica umuntu ibazi ukatibabaza twabafana ninkuga benshi usanga atari we yamwishe nawe niwe yamwishe kuko kurakujya nta kuntu muhebira ideni ngo kanyuma agashasiga yisha abantu niwe yamwishe reka turindire Libera wewe attention Libera akaze reka turindire amafilm yo gukubitana reka munavukana na so yes ariko ni byiza urabona ko ari film uri mu buhinga bwinshi cyane je vraiment sivyo nari niteze Fanny wari witeze iki nari niteze ko ari vya bindi byo muri saison 2 nyene saison 2 ni nziza ariko twavuga ati mbega Fanny ko tuzi ko saison 2 iryoshe na saison 1 mbega o saison 3 ni giki kiri special gitandukanye n'ivya mbere iraryoshe cyane kandi ntituriko turiyorohereza mu gukora wanye turaje no mu mabloke bakambaga abwe ati ngwaha Fanny ari muri bloke urumva benshi ni kwa kundi ntitwifuze ko uko twakoze uyu munsi ariko ejo dukora uko twakoze ejo uko ariko ejo tuzokora ni step by step ntabwe kugindi pole pole tutafika bado tuzokurira intege ryari mbega Fanny inshallah Asia ntarimo saison 3 rindire harimo amaservice menshi muri saison 3 kabisa icyo nje twifuza kubona abakozi bakora kandi niba ari vyiza cyane ariko ari kintu wanyemereye Fanny gerageza urondere audience ko nyine icubahiro mukuru w'igihugu uwo mwaka nzohera tutabonanye uyu mwaka ni wa Fanny 2022 umwaka wa Fanny umwaka wazima kitawaka kitanuka Fanny twara abantu bavivye ibiti bakora wewe Fanny ndagusubira ibiti bakora jewe abo ntibazi ni izina ryanje abo wa mbere wewe baza ko irya trophée duzenya Sabasi nayikeneye duzenya ujya Libera nayikeneye ntibakore cyane barakora gusa ariyo imwe nzi Libera yaguhebeye isi kamera yaguhebeye twagize igandi ngwashe ngijyanira Yesu reka turindire nawe ntayiroza ducaza yimwe agombe hagere ariko sha uorganije Bollywood Awards vraiment nibubahwe kuko baragize icyo bakoze kuko je Serie atari kuroga award ugati none uwa mbere ndamuzi kari Fanny vraiment je uri umukozi Fanny je ndabizi vraiment je ndabyize narifise confidence for real uri umukozi je nkeneye yuko uwa kabiri ambera duzenya Libera none Libera sasa batamukabata trophy bayigabure mu marapiri bigende ko abandi nabo bavuze ngo Libera ntiyarayikwiriye irya trophy ya rose je kubwanje vraiment for me vraiment Libera yarayikwiriye
cyane yarayikwiriye kuko n'umukozi urabona ko yarakoze kandi de plus que uravye na filme yaronse feedback iri kwiraronka ni mu gihe atari kwirasohoka urumva ko abantu bayishashaye cyane kandi bayikunda gose kandi aboneka mu mafilme menshi ma collaboration y'amafilme menshi vuga amafilme meza menshi kubera ko urashobora kuboneka mu mafilme menshi mugabo ntagire ico bitanga ari umuntu kare nabonye bapostinze ngo niwe wa mbere ngo abise amafilme menshi mu Burundi hacagira ugira commentaire kwa zikidare ko tutavuze kana nje umuntu asanzwe nawe sigafise umugambi ko ari very basa bana nasinira gasinira yagiki baba we PK turago nakamarama uzovyikorera uzatwibaza CK sava tu vas bien bari kuri kwibana ariko urumva yuko bibabaje gukora ibintu byinshi ntibibe vyiza ariko ugasohora bike bikabagenda neza cyane urumva gukora ndiko ndabona Fanny bamwe Fanny wewe sasa wenje wa kwanza igisha bajya abantu filme rero gendaje imbere nkabona mutama fulani navuze zina yicaye Fanny everything gari kombye faraga truwa ngoya we wabihenze ati Fanny igisha abandi filme akisara madame Fanny ninji beshura umwana mubi oya Fanny example oya amasofe ni wewe uriko ibona ama award mention ni wewe ama certificate press ama munzu yiwe ashobora ntagishira na calendrier ano hose certificate aje narabe ama certificate afise ndaga kumbe zitse wanje kandi hari kuja kwizindi nkazingaye mu bizira imbere bashe ndozibika okay kukara gaciyemo tubwibone ni gushima Imana ko byose tubironkeshwa n'Imana n'ubuntu so uvuga ko abo bandi batayiko barakora bariko barakora ariko kumwe no gukora hariho ibintu bijana no gukora kora cyane ntuharanire ngo ukore byinshi ariko kora ariko ukuri ibintu nyine biri serious ibintu nyine bikunditse ngirakamaro apana twebwe ntidukeneye kubona amantuze imwashize hejuru cyangwa ko mugire ibiki n'ibiki twe dukeneye kubona isitohe zimeze neza kandi zikinye neza kandi zanditse neza utwereka ama etage utwereka ibiki iyo story yawe itameze neza cyangwa itanakinye neza ni zero ni kwa kundi nyine uzosanga rero umva rero turabe cyane content ikiri muri ivyo bintu wasohoye niki ahanini ushatse kuvuga message message mushikirize kujya nyine mwari mwagifuza gushikiriza hanyuma mu nyuma mushyamo babambere nka Fanny Lavine ati uratwisire kuri kwimana unatwika weye ngana kintu kiryoshe nko gukora ukumva yuko abantu bariko baragufelicita biraryoshe cyane biraryoshe vraiment biraterana inguvu Fanny ndafise ikibazo kuri wewe mbaye bujyanye wewe urafise ahantu woja kudodora ntibakugururire jewe aroje kudodora wewe ntibakumva ntibirashika ahantu woja kudodora hose barakumenya barakumva bakaguha ikibanza kubera iki wibaza message zawe zirafasha society kandi ubyatinga neza bado mama wa ma awards mama lao benishu mama ni majina yako none mbwira undi mama lao uzi oya ndije wundutse mama lao nabwo kumpora ariko kuri kuravugwa umukozi ariko arakora neza mushimire n'umwana abayi wa mbere mu ishuri baramufelicita ibyo none sibakoze step media 257 ni kumwe na Fanny kuvuga je ndi kumwe na Fanny gamana ndagira umunezero mwinshi cyane Fanny ariko nizere ko na wewe Fanny urafise ukuntu wirekura tutaragira ikiganiro naje agwende umugore wa gukorana nawe jamabaza babimpora no kuri kwimana babirane kubera ko benishu kenshi usanga ko nkora ibiganiro ndiko ndatwenga kandi ubushaka gukora ibiganiro nyene nibikunda ufite umutima mwiza uvuga umuryohe werekana umunezero ariko hariho abantu batabikunda abantu badakunda kubona umuntu ariko aratwenga umwanya wose n'ucumenga sinzi ko ndikunda baca bibaza ko ari bindi ariko nizere urazi yuko umuntu kiboneka umuntu bamuravye Fanny tumuravye kuna meze birango ko Fanny afite umutima mwiza kuko nta kintu nakimwe cyo haba no muraba kugira nabi usanga batwenze kivyo rero hari abantu babaca babibonamwo intege nke canke bakabibonamwo kumenga nturi serious ukuntu ako bazaza mu tonaje no bazabe ubu mutwenga ubu kurenganyije ucurira narahevye kurira we Fanny ntakirira ngo oya narayo
amamoto ziyarakabye sinkiriye basigaye muri filme gusa yes nari biza cyane Fanny ko turavuga ati rero filme very soon turabona Festicab gute ko witegura gute Fanny Festicab nayiteguriye vraiment nayiteguriye nashyitemwo filme iryoshe cyane yitwa Au-delà des orages nzoyirekura ari uko ibaye ya mbere itabaye ya mbere ntimuzoyibona il faut ko batangura kugutora bebasha baratangura gutora oya urumva ibi bya Festicab si abafana batora n'abantu nyene biti bya cinema bo muri jiri badutora natwe nitumenya n'abadutoye si binyi babwira ati bamobiliza ngo mugende muture reka mba naratanguye ngo warahejeje babwira ati ni muntore mana yaje urutse ariko ni vyiza cyane kurumva yuko uri kugera ku indi step nziza cyane Festicab kabiri kikurikiranya Fanny Nairose none benisha tina vyiza mfise confidence yo amen mugihe dufise Cristiano Ronaldo wo mu Burundi kazi yako akina neza cyane ama wadagumariwe Ballon d'Or ni zake Messi bazaba kwa ziranguye fete nyibukije umuntu yagize commentaire ngo Bollywood yaduhaye ngo ibikombe by'abakinyi b'umupira naco bijya yarabitanze naho watanze ibihe abako kuri kino tumeze ukonye dukunze gukritika ibintu abantu urumva turakritika ibintu urumva tubona amakosa gusa mugabo bo kugira nako gato bibasi werekane inguvu nawe ushizemo ivyo bintu bikakunanira mukaza gukritika urazi ko ari ikintu kibabaje Fanny nko gukora umwaka wose nkabijya ko gose gukora ariko umwaka ukarinda uhera utaronse n'ikintu na kimwe na felicitation nimwe birababaje na trophée nimwe birababaje nyene mugabo uravyakira kubera ko haburana babiri hagatsindo oya size kuvuga pana kuja muri competition kutaja muri competition nimwe ugasanga nta competition nimwe yabaye organize birabishe cyane kandi umenga kera nta vyabaho reka no wanyuma hajya abayakoze je ko ari ndibuka yuko competition ya mbere nagiyemo yari Festicab nyene numva nyene ndyohewe ndabahongira jewe ndabe ndamana nyene birabaye abo nyene nararyohewe kuko iyo hatari kuba iyo competition nari kuguma nyene nibaze yuko nyene ntaho ndagera ngasanga ndiko nkora ibintu ataho biri ariko ubu unyi nkorana n'ubwoba nimvira ati mpava nkora ikintu kinsubira inyuma kubera ko isi no guhenda nkunda atinya nko kuba nk'uwa kane wa kangahe ubasha kuba mbere nawe mu babambere yamurangyohera Misose kuba mbere oyo uzobisa abandi nabo yewe ego nzobabisa nyene ntegezwa kandi kuzobabisa mugaye nyene birateye ubwoba kuva imbere ujinyuma sinakundi kuna madabwira ati ni vya bindi nyene imvura nayo nyene ni kirere ni vy'Imana yateguye umuntu ariko aragira imvura vreba narabikuraga bake ariko ari ikiganiro cy'umupfakazi regrage vraiment dukuri kwibara umuntu bashize ku mvura vraiment aguma yici bintu nukuri kwibara marayika w'imvura rabihagari yamugabanye nukuri kwibara ikiganiro cy'umupfakazi kigende neza yes nakunda vuga ati rero kuvyerekeye gusona usanzwe gukora ati rero vuga ati shaka Fanny afise confidence yuko azotwara ariko ni vya bindi vuga ati jewe ndakora ariko kurundi rundi Fanny akavuga ati mbwa je ndababara mbaye wa kabiri biri nakunda ngoma mu wa mbere ariko je ngo ati none Fanny wotoguma wa mbere gushika misi yose mugana Messi abuze Ballon d'Or arababarawe we birababa ariko sinuko baza birateye isoni birateye isoni sana je ankorana ubwoba Mana vrema ariko Fanny ni Festicab iriko iraza mu butandukanye na Bollywood siko ariko tuko turabona Festicab bo batagira byo ko bafana batora mwebwe mugatogwa na jury ikavuga ati uyu muntu arabikwiriye yuko tumuha ino award mbega ho ubona gute filme uzopresenta uri siyo kwizogenda neza mbega abo muzohiganwa bo ntabwo babigutera Fanny banje navuga ko ubwa mbere amahirwe mfise nuko Festicab yo mu mwaka weze nari nayigiyemo kuja muri Festicab si ukuvuga ngo ico naronse mu ngo niga award cyangwa ngo certificat ahubwo gusa hariho formation twakora tukiga tukamenya ati prendre mezo ko filme igizwe nibi bikoguku tubakareka gupfa gukora nyene cinema nyezo muri quartier akado kabal filme de quartier ukamenya nk'ubujewe ubu unyi hariho nk'umukameramani yoza kumfilma tukananirana kubera ko tutuba twaragiranye formation nkabone ko rikafata amapra atabaho cyangwa rikagira nyene ibintu byo kwikurayo nyene byo gupfa kugira rero
kuba rero naragize izo formation nkaziga nkazinonosora n'umukameramani wanje Liberty turiko turakorana nawe akaba yaravyize twaravyiganye tuza tuributsanya niyo mahirwe menshi mvuga ko mfise kuko filme twakoze irakwije amakondisiyo bimeze neza. Abafana babwiye iki Fanny kugira ngo bagire confidence yuko umukinyi wabo canke umustar wabo ko bizogenda neza cyane muri festival? Abafana banje ndababwiye ati Yesu aracyakora. Amen. Uvuga aho gasubirije abaye ashira Imana imbere. Hejuru ya byose ni Imana beneje. Utize Imana burya nta nicaronka nini yurose atari bitavuye ku Mana usanga nyine bigenze ukundi kuntu ko ariko umugisha w'Imana uratungisha kandi nta mubabaro vyivangamo na cyane cyane. Guys nibyo vyiza cyane kuba twizera Imana tugashira Imana imbere ya byose kuko nani cyane niyo yaturemye sibyo nari gafani cyane gose nibyo vyiza cyane. Guys turagarutse rero gatoyi rero muri award abantu baravuze amajambo menshi Fanny award ni mukwiriye Fanny bamuhaye nuvuga igikombe cy'umupira w'amaguru biri amajambo menshi. Fanny commentaire nyinshi bazakire gute? Turazi ko commentaire nyinshi zo kugufelicita ariko commentaire nyinshi zinazo ari negative byagenze gute? Uko nabyakiriye ntabonye gukora vya bintu nyene vyamaho nta matora abura amajambo kandi ndabizi no wavuze yuko bitari binkuriye nawe ne muri we aravuga ko byari binkuriye none waciye hanze umutima kariyo avuga ati mugaba nyene vraiment twari kuyibura urumva mugabo akaca agira commentaire ngo biki nibiki ariko umutima ndazi ko ari weme none batayima bari kuyihande nukuri kw'Imana nta wundi jisi nishimye mu twe ko turahigana nahundi mbona yari kuba wa mbere bivanye n'ibikorwa bivanye uko wakoze n'ukuntu nakoze ibikorwa byanje ukuntu vyari byarakiriwe kandi bivanye n'ukuntu jewe nitanze mu gupiburiya babimenye yuko bijyanye n'ivyatowe n'abarya ba Bollywood ako twatowe n'abantu nze n'abafana jewe harageze igihe Benisho abantu baza baramwe ngo we nambura umupromoter umupartaje umwanya wose upartaje ngo ebe wewe uri umupromoter kweli rero iyo wewe ubonye ko uri umustar gusa ukabona ati nicare abapromoter bazompromotinga nuko nyene cyo ndindira jewe ndi n'umupromoter ni promotinge bane nawe uzogaruka uretse n'ivyo vraiment ndashimira abafana cyane hari abafana vraiment bakunda umuntu bakanabimugaragariza imbere y'undi muntu bitari bikwiriye aro nk'abantu barungika linki umuntu yane inkuru mu mutwe ko turahigana yarungikiye linki abantu bagera kuri bangahe bacavuga ngo ngo Fanny Lavine arimo ngo shaka ngumba barire frame ngo niwe ntora nukuri kw'Imana ngo nukuri umupfakazi sinoyicisha ku yindi ngo wewe ihangane namba batora babiri nta kibazo nawe ndagusha mu wa mbere niwe ndamutora igeze naho ndabikwiriye nawe cyo wumva yuko ni ikintu cyiza ni ikintu cyo kwishimira ariko ni cyane cyo gushimira Imana ego Jace nanivyo twadukeneye yuko iyo umuntu akoze akibuka ko ari Imana yabimushoboje kandi akamenya yuko ati je niba nakoze neza nabihawe n'abafana ego abafana hamwe n'Imana vraiment barankorera umuti bikagenda neza cyane Jace tuko turabona Fanny ariko araronka award mbega wibaza yuko iyo abatafani adakora amafilme dufate atari ko araboneka canke atakibirimwe bibintu wibaza ko uwundi muntu Fanny wabona ku ruhande rwe yayegereza basi Fanny wabona ko ari inde berisha umuntu bose bari ku mugongo wa Fanny award zote festival uribe mama unani Bollywood unabeba mama certificate izindi tutamenya tubona gusafana posting unabeba mama ubu munzu yiwe calendrier hati yagitena ni ama award tuna ma certificate Fanny ubundi yo bayegereza like wisunze mind zawe n'ibikorwa vyibukana abantu ukuntu asanzwe akora gerageza Fanny basi ntarimwo turamukuye muri festival uwo muntu wundi tubonye ko yo twara festival ni benishereka kuntera yajewe ntavyonzi ntavyuzi Fanny uwo kurikira dore ko ndo wa mbere nka nikurikira mbazo wa gatatu Munsame sana mbarira. Bizo niwe yavuze ngo sina wa pili wa tatu ngo asha ngo ngwindwi. Nyene sinzi rero woba wa gatatu. Ndagira n'ujya muhungu wawe.
Libati kajya gahungu kawe ntabirimwo ne wumva ko bije mu gute nivyo kunda muga kabirimo je ntabirimwo ni kajya kajya gakurikira hamwe kajya gakobwa amabande benyuma kura mana yanje beshuru umwana bo mugabo ni vyiza kuko Imana itwigisha yuko tubanza kwikunda hama tugakunda n'abandi kuko bavuga ati ngurakunda mugenzi kujya wikunda mumva tubanza kwikunda hama ugaca dukunda mugenzi wacu sivyo none igese navyo vyiza cyane tuba dukeneye yuko Fanny agera ku indi step ariko Fanny je ku ruhande rwanje aho je nkeneye kushika nturanshikana vraiment benisho najewe sindahashika vraiment aho nshaka kugera navuga ko sindurira n'ingazima ego tuko turaryoherwa ariko je aho nkeneye kugera vraiment sindahabona najewe sindahazi wapi kuko je nifuza yuko Fanny basi abanka kanumba w'umukobwa mu Burundi ariko arenzeho kanumba vyo yari yakoze amen kuko uraza peki ubona kuja asante umuriro si muto romba si wa power bank wa groupe wa Regie des Eaux oya gusubitse genda neza benisho Imana ikidutije amagara kandi jewe niziye neza Imana niyo yampamagariye muri ibi bintu ntabwo erega benisho hari abantu baba muri ibi bintu vya filme atari abakinyi ba filme bari bakwiye kuba abafana kandi bambabare nta numwe mvuze ni kwa kundi sindi ryari umukozi w'Imana wacu no yari karatwigisha atubarira ati impamvu mu Burundi usanga hagumaho n'ubukene n'iki nta muntu agira ivyumviro bishaje tuba bakayatera usanga wowe umubanyi wawe ubonye dandaje amakara nanje reka ndadanda kaca nawe utereka ngaho undi akaja mu magi ubonye guhindura umuntu agiye mu magi voilà ugasanga wowe ivyo uriko urakora uri kubirabira kuri naka cyangwa kuri naka sivyo Imana yakuremeye kora icyo Imana yakuremeye vugana n'Imana umenye icyo Imana yakuremeye hamukora ico nyene Imana ikuguhezagiremo apana kubona ngo naka ngo asigaye kina film ego jewe vraiment naje muri filme ntesetse sivyo warazo no kubiheba je narazo no kubiheba nyene kubera ko ntabwo nayo kuronka bwo kubikora kandi nyene n'ubuzima nyene ntibwari bwifashe neza rero ngo ukacubona Fanny ndamuzi nkaza no kumusaba ideni yimuza kanyima muga ntaca arangiza micro n'ubu sindaronka gwanje arankiza urumva Fanny ndamuzi ari mu buzima bumeze ukunuku none yarakinye filme yaciye amera ukunuku nanje rero ndagiye gukina filme urumva bugiyeho mwiyo nzira waho wari kumfana ukamufana wanje nawe uciza ngo dupinzanye kuri kw'Imana gute wapi na wapi tuzotera imbere gute ivyo nibibazo rero tumenya gutandukanya ati n'umufana wo n'umukinyi wo n'umudandaza w'impuzu wo n'umudandaza w'ivokwa se tudushoreranire jewe creative ikintu wanje reka je ndagikira wiyumvira ivyo wawe ukora ivyo wawe bazokunda kuri ivyo wawe yego nyine hari igihe nyine usanga kanababaza cyangwa baraho nk'akantu nigira ukazibona abandi bakagize birababaza no kuri kw'Imana azobona ndi posting ikiganiro ca Fanny nk'uyu muntu aragitereshaje agishize iwi ibaze birababaje niko ndaruha kuri kw'Imana mu ndabira views ndiko ndironkera mugaca muza kumbwira ngo muzotereshaje ibiganiro byanjye uzoguterura copyright na YouTube bace bayirandura hari umuntu akora muri studio gari yanyandikiye ngo mwatibanye umufakazi ngo bakiriya barandembeje Chadabwira tubwiye uranarinda vure n'ibihumbi 10 rigero uvuga atakira nwifana muguru ko umbwira ngo natebeje ibiki n'ibiki ngo ngo ahubwo ngo bakwiye kudusororera ngo twe ngo ibiki n'ibiki ariko narenza ko aratubijya ibintu biharwa ndakubwire niryo jambo uvuze hari igihe kimuzogicuza ne ko areka iterabwoba shanga ahubwo nyazwishire ko nitereshaje abakiriya ndabamagare narabaye gushikananuka kuri kw'Imana uravye n'ibiri bibera kuri terra ya munsi tuza kugisha iganiro katubwira ko chargeur yapfuye ukagira urukundo bakaguterera bakabafana bakaguha kaca umva ubundi nawe tesha akaja gucisha amahera ibintu vyawe akaja gucisha amahera ntanakubwira tekira na 5 uragura utumenga cha uragura n'amata urumva akumva umenga wowe ni wari karagufasha ariko biranaryoshe kubona umugisha w'abandi bantu Imana yo gucishamo ngo hari abantu babayeho kubwiziga filme zawe kumva ko beshaho mu muryango wiwe ariko awubesheho mu mategeko para mu busuma kandi apana mu busuma bwo kwihagarara namba nazitora akavuga ati vraiment courage kandi Imana ikuja imbere basa kanansengera muga kuzitora nk'ukuminga amfashije ikintu ca danje wapi vraiment sinon ndashima Imana hari abantu benshi imigisha yawe yabicishije muri jewe
twumvise aho wari mu majambo magufi mu vyo Fanny bimuranga mu vyerekeye amawadi we n'ivyerekeye novuga feedback novuga n'umwimbu cyangwa umusaruro w'ibikorwa vyiwe umufakazi n'izindi yagiye arakina gesize kuvuga ati rero dusubire mu gatoyi muri umufakazi two turabona muri saison ngira gatatu episode ya mbere Ribati acha mimba akafara atupa demu aliogopa wasimpeleke mwenapo Benishu Ribati amenye ko yateye inda agashatu mudemu yashansubiza kwa Sabasi ngo ngo sigarana warabonye ariko arayinera none wundi mugabo warufuse ninde none wimenya gute nta wundi twabonye nta wundi yari romantique utujya mu turyoshe yari Liberi siwe yayinteye ninde sindabizi tutabibona Maria yeho umutima mwerana ijambo dukuri kw'Imana nguyo mwageze mubona tugira ibintu nyene byo kugira abonye agashizeyo ngakasubizaho nabikuye ngo genda wazi gituma nabivuze gucyonye kuko mu mufakazi turamumva abaganga bavuga ati uyu muntu yarafise umugabo pasteur nawe ati oyaha umufakazi ngo nukubera yuko dubonye yuko afise ibintu bitweretse yuko afise imbaye hahi mu mutwe ati Liberi yononye Ibe n'umurashisha nta kintu gitese nko kumva umupfakazi afise inda kamara amazi asha nyene birateye ubwoba mugabo turindira tuzomenya wayimuteye mugabo Liberi nawe nyene yaragoswe tugire commentaire nk'abafana ariko Liberi nawe nyene ko yaragoswe nakwiye kugira mariage basi kandi oya ntuko nari intangwe kumubwira ngo turindire iki ni kubera nari nasubiye kubona umugabo wanje sha muri mose guhura mwarabona nyine wowe intu ya kabiri ntiwayiraje cyangwa ya Sabasi yasizindinda oya ntitwigeze tubonana nyine ngo tugire umwana oya wowe umufana Fanny ntari ngaha wowe umufana two turavugana kuvyerekeye umufana ni wowe warayiravye ntibigeze babona na Sabasi na Fanny oya ntibigeze baje hano hababi ngo bakora umwana film twereka ngo bakora umwana ngo bamubumbe mwibumba nuko nakamara amazi umufakaza aratwaye nariko kw'Imana nibara nukuri ko nakumutemeye ariko ni vyiza urabona ko ni film iri kwirasiga ivyitegerezo byinshi mu bantu abantu bakiyumvira ati mbega suite izo bimeze gute urumva aho umupfakazi ryoheye si ya filme uraba ucumenya ngo bikurikira ngo izoca bigenda uko ngo bigenda umugani ngo amafilme y'abarundi ngo amafilme y'abarundi ucumenya uko iryoheye uzomenya ukuntu umupfakazi genda no kuri kw'Imana nzoca ndamusororera soda iporumva 100 kwanza ni make 100 ni make bazo bamaze kwiyumvira vre 200 Fanny rero kata umuntu azita ukuntu izogenderagenda ndavyemeye uravyemeye urukurumva yuko ari ibintu afise confidence kubwo avuga ati je umuntu azobitora ari ngo tugufuri twinshi amakode kw'Imana yitango gati none yazgunda ikintu cyantwengeje Liberi nguyo araje arisha umuntu Liberi arakangutswe niwe yamwishe siwe yamwishe kumaziko Fanny niwe yafuye Sabasi niwe yafuye canke Liberi bakanize rindira n'ubundi turindira Fanny ngo yakize Liberi ngo bamufashe harimo ibintu byinshi umupfakazi n'ibindi byinshi biracaza ni ngombwa dukora ibintu bitandukanye narigeze kugusaba umwanya w'ikiganiro cumbwira ati Beni ndiyumvira script ndiko ndapanga filme yanje nshaka gukina sinzi ko yari umufakazi ni imisi yose bigenda kujyanye ugende aba wifuze kurondera ahantu hatuje hari agacerere niko bigenda kenshi nyine ndagenda ahantu hari akanatuyo nkahariya nakubwiye nari ndurya munsi cyangwa nkagenda ku mazi cyangwa nkavyuka mw'ijoro nyene ukavyuka mw'ijoro ariko ntegeza kuba ndi ahantu hatekanye kandi naje mu mutwe utekanye bikagenda neza cane na nivyo vyiza cane niki rero Fanny atumirira abarundi muri rusangi basanzwe bakunda umufakazi n'abasanzwe bawanka babwire mafu uruwanka no kwigirisha none abagira commentaire net negative hajya erega hiya mu mutima abari ndiyo Ati gituma nshaka kubyemera Fanny nuko nujya muri wese commenting abari umufana ega barimo none wewe woza gukomanta ivyo utaraje bihu umwanya gutuka iyo byuzuba wayimaye iyo watch time wayimaye wumva none munyanga go uzarabera umudemo yagututse mana bagukunda agwahemwe nyoko gutuka utagukunda guma yinumiye okay vuga gende muguje yihu umwanya ugati urimbwa urigisho bwere ntacu ufise unanipenda nuko bimeze nigiki rero ubwira abarundi muri rusange Fanny
abarundi muri rusange nababwira yuko Serie umupfakazi ni Serie itandukanye cyane n'izindi zose bamaze kubona kandi bazokwama babona umwe udusha hari umuntu ari imbere yanje karandera ashobora kumuvuga reka nihorere nzovuga hanyuma. Okay, ni Serie itandukanye cyane na Serie bamenyereye kandi ni Serie vraiment ntitwiyorohereza mu byo turiko turakora byose. Murababaza umutwe cyane kuko turakeneye guheba rirya jambo, turakeneye rirya jambo rivugwa ngo filme ngo z'abarundi ako kajambo karanja ngo z'abarundi wapi akuri kudashaka. Yes, kandi ndabibutsa yuko Fanny very soon tuzomubona na award ya Festica. Je ndavyizera kano ka video nzoga postinga jewe. Narabivuze narabibonekiwe je narabirose Fanny Festica be tuna posti ma award nikiganiro muzobara je ngizi nerekana ama trophy ya Fanny iya mbere iya kabiri ya gatatu nkazoshika ku ya gatanu nca ndabiheba. Nzoba narushe nzowarishe zitarakurya imwe tuzoyivugira n'amateka yayo n'ukuntu vyagenze. Amen. Eka tubirindi urugendo mufakazi. Hari ikindi benisho tararaba ku mupfakazi hariho aka extra ryari nasoye gatoya ka nobivuga gute twakinye mu Kirundi baca baragasubiramo mu Gifaransa ibyo bita doublage kudabinga dukeneye kuko dukeneye kuba international ntabwo dukinira abantu. Mbega ifilme zanyu ntizisobanuye hajya mu Congereza mu Gifaransa? Apana kwandika ntidushaka ibyo byo kwandika byo kuvuga ndaza kwerekana mutarakabona kuko dukeneye kuja kuri Netflix vuba. Wewe vuba cyane wewe mbona naenda mbali bila kuimvira ngana Nigeria Netflix kugirikire yagusiba fika mbali yote ni Mungu. Mungu sasa nakupenda wewe peke. Jeni twa uimana navyo warundi. Mbeni sabazi. Hapana. Wanampenda Amede. Sio Mungu afanyie peke. Hapana. Sio wote Mungu anatupenda lakini hivi nasema yake. Achia Mungu. Ngira Mungu. Igiswahili charaki chache. Chongereza matame tukire chongereza. Ndiko ndabona Fanny yicaye imbere. Akaro navuze sinagaswahili neza. Ndiko ndabona Madame Fanny ahagaze imbere n'ingwa. Gati delegazo bari nuzenya liberi delege nyandikira abavuga uza kugorana aho ndabona abantu ntavuze amazina bari muri salle ijuru Fanny ariko arigisha chapitre 1 benshi nk'ubuvyoba notwenga nkajyama hasi Fanny ndagushimira cyane Fanny. Merci Bedisha. Tutumira abantu baje kuraba umupfakazi. Abantu mugende murabe umupfakazi kuri Fanny Lavine official Mama Lao kwa Mama Lao musanze taryoshe nta mpamvu yo kugira subscribe ariko jewe ndazi ko iryoshe cyo gituma subscribe utayinyima na share ntibigumizeko na commentaire nziza kuko nambi nawe yigira mu mutima uzaba wakunze kabisa. Je nakumbuye kubona Fanny ariko ararira Fanny zo kina filme yaje. Oya sinzosubira kuri libere yarambujije Ibiro byo kumuturiza umuntu wacu ndazi ikigano zokiraba twebwe dukere kumuturiza Fanny kunajeshe ariko ararira. Gusa nasanze ari ibyo sivite ko imise kugira gahinda sukurira. Ari umugore araho twamutse tumaze no kumwita muziga za makarashika ngo kariyaria Anita oya narabihevye byo kurira. Ariko ni vyiza cyane kuko no kurira hajya biragoye. Je no mama yari ubunyene ndire vyonani. Javre yamenereje yame. Fanny bye rero Fanny. Bye Bedisha ngo nitweza bye. Tuzosubira no gutaha arakunda biri kuri mikoro byane kamera sike professional ndabwira ati ndabakunda cyane ko maze kugira subscribe bagira ama comment mwese vraiment je commentaire zanjye suramo ko mbona ndazishura habambi haba nziza kuko dukeneye ko abantu badukosora ama ndabibutsa yuko bashe je nema ndisabira je nkine mic ndakine mic ibasha iyi mic ya Fanny ko nabonye Fanny nce nibuka mic yi mic ame micro yanje benshi ma micro yanje Fanny batona kamera bantizaga Fanny ohera be no trebye bagutize banize ni ari beri bayibonye komanda no yatubwiye ngo akakonyene niko rakiwa ngo ibindi byose ngo ndazibanye ndebye Benisha reka ndakubarire ibintu byose ni bukebuke aho mwahereye uwo mwanya ntimwaye muzi ko mumugeza rero n'ibindi bizoza kandi biri byiza cyane na studio nziza cyane ndayibifurije kandi uwo mwaka uzohera mwayiroza. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Amen.